Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabahemwiriwe shitani wacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezweho nanje Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yaje ndetse ari nawe yanyu imbonesha kure imwe rudende bashikiriza vyinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva n'amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru tuba twatoje mu buryo bwimbitse cyane ku rubuga rw'intambara amakuru nyene mba nkubwiriza biriko biravugwa amakuru atandukanye hano mu gihugu cacu c'u Burundi cyane nkakubwiriza biriko biravugwa muri Ngozi Gitega ndetse n'ahandi hirya hino hatandukanye ni wacu i Burundi mu mvo za politique na cyane mu birari vy'ubutegetsi ndetse nkakubwiriza n'ibiriko biravugwa mu bihugu vy'ababanyi aho nkubwiriza biri kuvugwa ku rubuga rw'intambara ubwo ni muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo murabizi neza ko ari intambara iguza umutwe twaje rwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC nkubwiriza n'ibiriko biravugwa mu gihugu c'u Rwanda Tanzania Kenya Uganda ndetse n'ahandi hirya hino muri Afrika ntibagiye kubwiriza ibiriko biravugwa mu byo makungu yakunina cyane mu by'ibiyaga binini reka ndakengurukira wajeje gufyonda sabone wamanutse ukaja mu kumutuka ndetse sabone ugafyonda ko ndetse wamara gufyonda sabone kandi ukomeza dusangiza n'ibitekerezo aho twumviriza uherereye hose ndagukengurukiye cyane ndahera ko ndakaza nawe utereza gufyonda sabone kwamanuka ukaja mu kumutuka ndetse sabone ugafyonda ko ndetse wamara gufyonda sabone nawe ukaba kudusangiza n'ibitekerezo nawe aho uri hose ndagukengurukiye cyane kandi nyene ujye wibuka kumanuka hasi ukazukira kare gufyonde ko ndetse ari nakora sharinga inkuru zacu kugira ngo nabandi babashe kuzibona amakuru rero naguteguriye mu ngiko nkuru ndaza kuyagushikiriza muri yo bwidonido nakubwiriza byinshi biriko birabera ini wacu Burundi aho ndakubwira ko mu nkambi ya Nyarugusu irimo abarundi benshi cyane muri Tanzania impfu ziri kwiyongera ku buryo buteye amakenga impunzi zifise amakenga ko bishobora kunyuka kuva muri nzero uwo mwaka inkambi ya Nyarugusu iharurwamo abantu bapfa cyane buri mwaka gusumba kera imvonya mukuru nikurwaho igikorwa cyo kurungika indembe ku bitaro bikuru nibura ry'imiti ku ruhande rw'abarundi gihe cyane nyene muraza kubishikirizwa mu idorodo y'amakuru arambuye ndasura kandi no mu bumenyesha amakuru i Burundi mubwirize yuko Ahimad Rajabu ari degemvya mugenzi wacu yarikuwe kuri uyu wa kane ibikoresho vyiwe yabisubijwe akaba akorera ikinyamakuru Akeza Net ntabwo ari ivyo ngivyo gusa ariko nyene nakubwire ko Cibitoke babiri mu bimba ubutare bapfuye baguwe ko n'umusozi abo babiri bimba inzahabu baguwe ko n'umusozi ku munsi wa mbere w'uwa 13 Rusama ku mutumba Myave muri zone Ndora muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi igipolisi cyo muri ako karere kivuga ko arabimba inzahabu mu kinyegero navyo nyende ni mukanya mu idorodo y'amakuru naguteguriye ntabwo ari ivyo ngivyo ariko gusa nanone maheba muri Zambia imwe mu mazu y'impunzi z'abarundi yahiye biturutse kwisanganya abantu batanu bo mu muryango umwe bagira aho bakika umusaya biturutse kwisanganya ry'umuriro ryadutse kuri uyu wa mbere basaba imfashanyo yihuta ngayo kuko rero nyene benshi bariko barapfa ni mu gihe kandi giheta umunyambabaga ukiri muto afise inda yishwe Esita Irakoze w'imyaka 20 yarishwe ku wa kane uheze ku mutumba Rutegama muri komine Giheta mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi abantu batatu bikiye kwa barahagaritswe ku mvo z'amatohoza ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo saa 6 cyangwa se nimugoroba ariko racata umudafata umunota utarenze 10 cyangwa 15 gusa kumvire vyisha amatwi yawe atigeze yumva idorido y'amakuru ni mukanya gato cyane kuri mukoronje uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi hawe kaze wekaze mu idorido y'amakuru hamwe nanje Bunyoni umugenzi kanangure kuri iyi nkuru kuvuga ko Giheta umunyamabaga akiri muto afise inda yishwe Esita Irakoze imyaka 20 yarishwe ku wa kane uheze mu mutumba Rutegama muri komine Giheta mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi abantu batatu bikiye kwa barahagaritswe ku mvo z'amatohoza ikiziga c'uwo yishwe catowe mu ishamba riri ku mutumba Rutegama
kubw'ababibonye twarababajwe n'abanyagihugu imbere y'uko tuja kuraba ico kiziga c'uwo yishwe cariko ibikomere ku bihimba vy'indoronka biboneka ko yarashwe ku nguvu imbere y'uko yicwa niko bimenyeshwa na Siviriane Ndikurako umukuru w'umutumba Rutegama. Amakuru avuga ko nyene yemeza ko Esther Irakoze yari yibugenze yaranse gutubira iyo nda akekwa ko kuba iramutwaje inda uwitwa Joseph Harungimana yari yanse kwemera uwo mwana niko abo mu muryango w'uwishwe bemeza. Batatu mu bikeka barimo Joseph Harungimana barahagaritswe bafungiwe muri komisariya y'igipolisi ca Gitega. Mu bafunzwe harimwo abanyeshure babiri harimwo na Hatungimana. Ntabwo ari ivyo ngivyo gusa ariko Laone Maheba muri Zambia umwe mu mazu y'impunzi y'abarundi yahiye biturutse kwisanganya. Abantu batanu bo mu muryango umwe nibagira aho bakika umusaya biturutse kwisanganya ry'umuriro yadutse kuri uyu wa mbere basaba imfashanyo yihuta. Umuryango aba kwibarabara rya 36 ivyo mu nzu no mu rugo byarahiye, ibifungurwa, ibikoresho vyo mu gikoni, ivyambarwa, amakaye y'abana, umwimbu wose w'ibiharage, w'isoya, ibigori, umurima w'imboga uri mu rugo vyarahiye niko vyiganwa na Elvis nyene urugo. Elvis n'umufasha wiwe ntibari muhira igihe uwo muriro waduka. Turashima ariko vy'ukuri aba bahungu batebutse kugira ngo bakize ibishoboka niko guko uwo muriro wari mwinshi dusa nuko ataco twatoye niko gituma dusaba ubufasha bwihuta cane mu vyo kwifuka niko yamenyesheje. Intandaro y'uwo muriro yabonetse nk'isanganya abantu bariko bategura aho bazoshira amatafari bamuturiye ivyansi vyaciwe uwo nyene amucanwa uca urasimba uca ufata mu nzu isakajwe ivyasi n'uwo muryango w'impunzi z'abarundi. Inkambi ya Maheba iharurwamo impunzi zirenga 27 harimwo abarundi 3,000. Ngayo nguko rero nyine biriko biraba ni akarorero gusa none kandi Cibitoke babiri mu bimba ubutare bapfuye baguwe ko n'umusozi. Abo babiri bimba inzahabu baguwe ko n'umusozi ku munsi wa mbere n'uwa 13 Rusama ku mutumba Mvyaye muri zone Ndora muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bwo Burundi. Igipolisi co muri ako karere kivuga ko abo bimba inzahabu mu kinyegero. Kubwa rimwe mu masoko y'ingabo abo banyabaga bimba inzahabu bazikiwe mu Kinogo. Umusozi wasidutse biturutse ku mazi y'imvura batwaye ivyondo vyinshi uca unawakira abimba inzahabu barahambwe mu Kinogo kiri ku metero zishika 10 mu bumanuko. Abarundi 8 barakomeretse bikomeye bitomorwa n'umwe mu banyagihugu bo mu mutumba Mvyaye. Rimwe mu masoko mu gipolisi rimenyesha ko barabimba inzahabu binyegeje bama baguwe ko niyo misozi kuko abakora atamategeko bisunze nta ruhusha bafite urwo gukorera mu binogo bitandukanye vy'inzahabu, nta bikoresho bikwiye bafise byo kwingingira, nta n'inzu bafise biyandikishijemwo yo kubakingira kandi nta koperative n'imwe barimwo izwi imbere y'amategeko niko umwe mu bapolisi atashimye kwivuga izina amenyesha. Umwe mu twantaza ngabuze igipolisi kijejwe gutabara bamagarira abimba inzahabu kwegeranya bagire amashirahamwe bakorere mu muco kugira ngo barinde impanuka zabaye danse cane mu gihe c'imvura bigatuma haba ivyononekara biturutse kwihindagurika ry'ibihe muri iyi minsi. Ku ruhande rwiwe musitanteri wa komine Bukinanyana atamwiko mu barimo bimba inzahabu bataramenyekanisha zimwe zahabu ziba zimwe bigatuma zidatohozwa ikori. Nubwo bari uko umwe mu bimba ubwo butare we avuga ko amakosha ari ku mpande zose akamenyesha ko uruhusha rwo gukora
ruhirwa amafaranga menshi cane, bigatuma bene wabo bakorera muri Rufuri asaba ahubwo abajejwe intwaro kugabanya amafaranga y'umurengera, ategekwa kubimba inzahabu kugira ngo umwuga wabo ukorwe mu buryo bwiza. Ngaho rero nyene biriko biraba ni akarorero gusa nubwo bimeze gutya ariko Burundi kumenyesha amakuru aho Imad Rajabu ari kwidegembya mugenzi wacu yarekuwe kuri uyu wa kane n'ibikoresho vyiwe yabisubiranye. Uyu akorera ikinyamakuru Akeza Net. Imad Rajabu yarekuwe hafi isaha 11 z'umuhingamo niko umukoresha wiwe yabwiye Burundi News TV. Aridegembya kuva isaha 11 z'umuhingamo bamusubije vyose, niko yavuze akatwemerera ko azotubwira idonido mu nyuma. Igihe uruganda rwacu rwamurondera ntiyari bwabone Imad Rajabu n'abandi bamenyesha amakuru bakorana mu gisagara ca Bujumbura baremeza ko yasohowe agasho. Mu Burundi abamenyesha amakuru batatu barafunzwe, muri bo harimwo abakenyezi babiri, umwe yaciwe gufungwa imyaka 10 muri Nzero 2023. Ngaho rero nyene biriko biraba ni akarorero gusa namwe ndumva mwarumiwe. Nyarugusu Tanzania, impfu niziyongera ku buryo buteye amakenga. Impunzi zifise amakenga ko bishobora kunyuka. Kuva muri Nzero uyu mwaka inkambi ya Nyarugusu imigwamo abantu bapfa cane buri mwaka gusumba kera. Imvo nyamukuru no kurwaho igikorwa co kurungika indembe ku bitaro bikuru n'ibura ry'imiti ku ruhande rw'abarundi. Kubw'amakuru ava mu gisata c'ubuvuzi muri iyo nkambi ya Nyarugusu, ibitegiri vy'abapfa buri kwezi biharurwa hagati y'8 na 13 kuva mu kwezi kwa mbere guheze. Bamwe bapfira ku bitero, abandi bapfira mu mihana yabo, bose kubera imvo imwe ku ndembe zitandukirwa hanze y'inkambi. N'insiguro zitangwa n'amasoko yacu mu baganga zikanemezwa na bamwe mu barongoye abandi bafise amakenga ko hagiye kubura ikibanza co gushinguramwo abantu mw'itongo ry'abapfuye. Gufuta ivyo kurungika indembe ku bitaro biri mu bikorwa vyo kurondogoza impunzi ngo zitahuke ku bushake kandi ku bwishi vyatanguwe na Tanzania, bitegerezwa kurangizwa mu kwezi kw'icumi kuza. Kwishami caciwe ahabona na HCR ifatanije n'indongozi za Tanzania. Mwabanze aho kwiyunguruzwa n'indembe turonka ngaha ari ukurungikwa kuja kwivuza muri zone y'abanyekongo. Nukuri ntavyo kwiyumvira, ni uburyo bwatowe bwo kuturondogoza ngo dutahe ku nguvu, kuko uwugombye gutaha kubera indwara ashirwa imbere. Rero bariko bakina ku buzima bwacu, niko bidoga. Mu bapfa cane harimo abagwaye indwara zidakira. Imbere n'igikorwa co gutanga imiti ku bagwayi b'indwara y'igisukari canke abagwaye umugera wa sida n'ibigikorwa uko vyahora. Haraba ugucererwa gushika ku kwezi. Birababaje, niko biyamiriza. Ikibabaje gusumba rero nuko ingingo yafashwe bari mu bitaro vya Dar es Salaam, Kidoga canke Mwanza bagiye babona bikurikiranwa canke bafungwa ngo barihe imiti bivujemo. Niko impunzi z'abarundi zigaragaza umubabaro kuri uwo Murundi. Muharure ibitigiri vy'abantu bizoba bamaze gufa gushika mu kwezi kw'icumi canke muri Kigarama kuza. Nta muntu n'umwe uzoba akiriho gushika kuri iyo tariki mu gihe atagikozwe ngo bakize ubuzima bwacu. Niko bahamagarira indongozi za Tanzania n'amashirahamwe yo gufasha. HCR ivuga ko iriko irakizura urutonde rw'umurwi rukemwe wose ujejwe gutahurana impunzi wakoranye muri Kigarama guheze gushiraho isango ryo kugura inkambi y'impunzi z'abarundi muri
muri Tanzania muri gitugutugu 2024. Abaserukira HCR muri Tanzania baruye kwemera gushika ko gutotezwa kubera ubwoba bw'uko kwirukanwa. Ubu rero biragoye gutandukanya HCR na leta ya Tanzania ifatiye kubivugwa mu munama, niko bivugwa na Leopold Nshirangabo aserukira ishirahamwe kari riharanira agateka k'impunzi. Kubw'ibiharuro vya HCR, Tanzania iharurwamo impunzi z'abarundi zirenga 130 harimwo abarenga 50 baba mw'inkambi ya Nyarugusu. Nshuti batwanyi wacu bamwe ko muratwumviriza, reka twe dusubike ahangaha. Gusa mwese nkomeze mbasabe gufyonda sabure no mutarafyonda ko, kandi mbe mbibutsa ko amakuru yacu arakagaruka. Ndakunda cyane makagira Imana n'amahera kuri mukuru wanje muri ko murumviriza ndi Bunyoni Umugenzi. Ciao ciao.